Yes, bakunzi ba TV Doniani Kote ngayo nguko turongeye turagarutse muri ano masaha nimugoroba kugira ngo tubahe update zuko mu gihugu cy'u Burundi ibintu byifashe. Ni igihugu cy'u Burundi rero kugeza maginga ya ibyacu byamaze kwa agateranza mbakanyina wa nzamba. Murabizi yuko rwose tuba tugarutse kuri no tariki ya 17 z'ukwa 10 2025 kugira ngo tubibagezeho, ariko nanone tuba turi kumwe rwose n'umuvandimwe wacu, by'umwihariko tuba dukomeje kugenda dukurikirana byinshi babikomeje kubera mu gihugu cy'u Burundi, n'ubundi nawe tuba turi bumuterekeho kugira ngo twinjirane muri ano makuru. Ubu tuvugana nawe amaze kuba agera muri studio, gusa reka mbanze mbere yo kugira ngo mwakire mbabwire bike by'umwihariko mu byo turaza kuba tugarukaho muri rusange. Muraza kunyemera tugaruke muri CNDD FDD, mbabwire yuko rwose ubu tuvugana uwitwa Reverien Ndikuruye ibyo byari bimurangiye kuko mu kanya gato gashize amaze kujyanwa mu bitaro bikuru bya Gitega nyuma yo guhabwa icyitwa sumu ya panya mu byo kurya bye. Bikaba rero byakozwe mu nama ikomeye cyane by'umwihariko yabereye hano Gitega muri wa muhango wo kwiyakira, cyangwa se hahandi baba bageze mu gice cyo kwiyakira uyu mugabo baza kumuvangira mu byo yarari kurya. Ubu rero tuvugana bisa nkaho yaracitse by'umwihariko CNDD FDD. Mwibuke ko uyu ari umujyanama cyangwa se umwe mu bantu bakuru hariya muri CNDD FDD, ndetse akaba anafite bunini cyane igihugu cy'u Burundi kuko ni umunyabanga mukuru wa CNDD FDD. Turaza kugaruka mu nkuru ye yamaze kuba iteza ikibazo gikomeye cyane, ariko munsi no kunyemera tugaruka ku kibuga cy'indege cy'i Bujumbura babwire yuko rwose ibintu byamaze gukara ndetse byamaze kuba ibindi uwitwa General Neva by'umwihariko bishobora kuza gutuma yongera guhunga igihugu, kuko iki kibuga cy'indege cyamaze kuba kijagatwa n'abagizi ba nabi bashaka gukuraho ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi. Abo ntabandi ni Red Tabara ndetse n'indi mitwe igiye itandukanye irwanya ubutegetsi bw'igihugu cy'u Burundi. Turaza kuba tuyikomosaho tubiva ibusi n'umusingo. Turaza kugaruka mu makuru agiye atandukanye arebana n'umutekano, politiki na diplomasi nanone arimo agenda aturuka mu bice by'umujyi wa Bujumbura. Tuvugana umujyi wa Bujumbura amasasu ni menshi, ibintu byakomeye. Icyitwa Barundi FDNB ikomeje gurihiga by'umwihariko bamwe rwose ngo batavuga rumwe n'ubutegetsi, ndetse kandi na bamwe mu byitso byamaje kwinjira mu mujyi wa Bujumbura. Bamwe mu basirikare bari ditabara biravugwa ko rwose bamaze kugera mu mujyi wa Bujumbura. Ubu rero aba nabo bakomeje kugenda bahigwa ku rwego rwo hejuru. Impamvu y'ibi byose ni uko ngo isaha ku isaha bashobora kuza kuba bari kontrole by'umwihariko n'iki gihugu cy'u Burundi muri rusange. Byumvikana yuko rero ibintu byamaze kuba biba ibindi nako kandi mu kanya gato gashize imodoka ifite plaque y'inyarwanda igaragaye by'umwihariko Bujumbura itwitswe na bamwe by'umwihariko mu basuda b'abarundi ndetse n'abasivile. Bigaragara yuko rero igihugu cy'u Burundi nyamuneka no kubona imodoka zifite plaque z'u Rwanda mu gihugu cy'u Burundi byo byamaze kuba biba ibindi. Ibi nabyo rero bikaba ari bimwe mu bintu bishobora kuza gutuma umwuka mubi ukomeza hagati ku mpande zombi. Ikindi kandi ni FDLR, ariko ndabona umuvandimwe amaze kugera muri studio, reka tubanze tumwakire. Nagira tugaruke ku rubuga rw'intambara ruri kurabera mu bice by'uburasirazuba bwa Congo, East Congo. Nagomba tuvuge ibintu bitatu ku bijyanye n'intambara iri kurabera muri East Congo. Ikintu cya mbere ni ikibazo cyabaye, ngire ngaruke ku kibazo cyabaye hagati y'abanyamurenge na Red Tabara, kuko muranumva ku maspace menshi babivugaho, ariko ugaca usanga kenshi ntibakunda gutomora ku matate yabaye hagati y'abanyamurenge na Red Tabara. Nibyo nagomba mvuge. Cya kabiri ndaza kuvuga ko ntambara ishobora kuba hagati ya AFC M23 ifatanije n'u Rwanda, hanyuma bakagwana n'u Burundi bien sûr n'iriya coalition ndetse n'ibindi bihugu yenda bishobora kugira ngo birafashije u Burundi. Icya gatatu turavuga ngo mbega Tanzania iriteguye kwakira uruvange rw'abagwanyi bagirizwa amabi ya genocide n'ingabo z'u Burundi zitsinzwe zibaye nk'iza ex-FAR zatsinzwe zigahungira muri Congo.
mbega Tanzania na rirya iri mu bihe bibi bya politike, mbega irashobora gukora ikosa nk'iryo DRC yakoze? Ni utwo tuntu dutatu nagomba yuko tuganirako. Icya mbere nagomba gutanga umuco ku hagati y'amatati yabaye hagati y'abanyamurenge na Red Tabara. Red Tabara burya cyane cyane umugwi wa Forebu na Red Tabara basa n'abakorana kuko bose bari bavuye mu gisirikare ca leta, ariko benshi bari muri Red Tabara rwaruka rwari ruvuye mu mugambwe MSD, uriya mugambwe MSD wa Alexis Nduhije. Nyuma rero bamaze kuva i Burundi kudeta ya 2015 idakunze, abenshi muri izo ngabo bagiye kurondera base arrière muri Congo, aho aba Red Tabara ndetse n'abo bantu muri Forebu bakiriwe n'abanyamurenge hariya mu misozi Minembwe n'ahandi. Burya ibyo tuvuga ngo akagara ntabwo gatanga uno munsi, yenda iryo zina gitanguye kumvikana muri iki gihe, ariko akagara bari abantu benshi bari mu muhari witwa Gumino. Muhari witwa Gumino rero bari abantu biyegereje cyane Petero Nkurunziza, bakorana na Petero Nkurunziza, ndetse Petero Nkurunziza aca bashiramwo ibyo bitekerezo by'uko bamwe mu banyamurenge muhora mubumva bagwanya igihugu cy'u Rwanda, bavuga nabi igihugu cy'u Rwanda, bahagarariwe n'urya yitwa Munigantama. Abo bantu rero ba Gumino aribo bavuyemwo benshi bakagara, nibo bagambaniye abayobozi ba Red Tabara n'aba Forebu, baricwa. Abari bayoboye uyu mugwi wa Red Tabara, bari bayoboye uwo mugwi wa Forebu baricwa, benshi baricwa, indongozi zabo bazica umutwe, ndetse bituma igihe ca Petero Nkurunziza ashobora gucengera ku buryo hahavuye hashigwaho abayoboye Red Tabara, kuko Forebu yo yahavuye izimangana, ariko Red Tabara yagumyeho. Ariko guverinoma y'u Burundi igihe ca Nkurunziza bashoboye kwinjira cyane muri Red Tabara kugeza aho bashiraho inyobozi za Red Tabara ziyoboka guverinoma ya Nkurunziza. Rero bituma umugwi wa Red Tabara usa n'ubuzimanganye canke utaye icerekezo c'urugamba bari batanguje, na cyane cyane ko bavuga bya rétablissement ya Col d'Arusha. Ko benshi turabayizi abantu bari muri opposition ari muri Burayi za Canada, muri Amerika, abenshi bakunda kuvuga ngo kugarukana amasezerano yarusha. Ibyo rero Petero Nkurunziza amaze gushobora gusenya uwo mugwi, cyo gituma abantu benshi bari muri Gomino canke bakagara, abo n'abanyamurenge bisanga cyane i Bujumbura, ndetse batangura gukorana na leta y'u Bujumbura, ndetse benshi bagira n'ibyo bitekerezo byo kugwanya leta y'u Rwanda. Arico gituma kenshi mwakunda kumva Perezida Paul Kagame abaha warning yuko kimwe azazamukiriya mu misozi akabasanga. Nimba mubyibuka ibyo muba mubyibuka, byabaye kera yenda izi ntambara za AFC M23 igwana na FARDC ntabwo zari bwakomere. Nyuma rero mu gihe AFC M23 igira imbaraga, ndetse abanyamurenge benshi bakayinjiramwo bakayisangamwo, murabona abantu batwigwaneho, murabona yuko bemeye gufatikanya na AFC M23 akaja muri urya runani. Cyo gituma rero haci haba amatate hagati y'abanyamurenge, bamwe bakabakagara bashigikiye Bujumbura, bashigikiye usanga bariko barakorana ndetse na n'intera hamwe ziya za FDLR, bariko barakora n'iya migo ya P5, bariko barakorana n'urya yitwa Kayumba Nyamwasa. Bituma rero abanyamurenge bicamwe ibice. Rero amatate yabaye
hagati y'abanyamurenge na Red Tabara, nuko Red Tabara nayo yahavuye ibona yuko bamwe mu banyamurenge ari abo b'Akagara ba Gumino bayibangamiye kuko bakoreshwa na guverinoma y'u Burundi. Nico catumye ahenshi Red Tabara ishobora gutera nk'ibitero mu banyamurenge. Rero ibyo ni ibintu byabaye abantu bashobora gusesa neza, ariko buriya mu bya politike abansi baraba bakunzi. Nimba AFCM turashoboye kwakira Kabila, sinibaza mu gihe Red Tabara yaba yarivuguruye ikiyambura izo ndongozi yari yahawe na leta y'Ubujumbura, kandi twarigeze kubyumva yuko abantu bari baguzwe na leta y'Ubujumbura baciriwe imanza muri Red Tabara. Siniyumvira yuko ico kintu mu gihe uno munsi leta y'Ubujumbura yahindutse umwansi w'abanyamurenge, bitoshoboka yuko nubwo ibyo byaciyemwo bitewe n'ako kagwi k'Akagara kaba Gumino, niyumvira ko bitotuma yuko abanyamurenge bashobora kuba bafatikanya na Red Tabara canke n'uwundi mugwi ari wose waba wifuza gutembagaza na leta y'Ubujumbura, mu gihe haba kwivugurura, hakaba kuganira, noneho bakaba bafatanya urwo rugamba, kuko murabona yuko leta y'u Burundi yigize umwansi w'abanyamurenge bikomeye, bagategura n'ibitero bikomeye byo kugira ngo babe bo kwigarurira Minembwe, ngo babe borinda Bujumbura bari Iminembwe. Ibyo bintu rero abanyamurenge bakwiye kubitahura, burya n'abantu benshi bihuje muri AFCM 23 hari igihe bariya nyine muri M23 bigeze gushwana, murabyibuka, bigaburamwe ibice, bamwe bahungira mu Rwanda abandi bahungira muri Uganda. Burya rero mu bintu by'intambara bya politike birashobora gushika mukagera hagati, akagira ibyo mudahurije ko, hanyuma rero birashobora gucana, birashoboka ko mushobora gucanamwo. Ibi ni ibintu biba mu bihugu byose, ni ibintu biba ahantu hose, na cane cane haba hari imigwi igwanira mu mashamba. Rero ako niko nagomba kuvuga kuri ponti ya mbere, yuko Red Tabara nimba yakwivugurura canke uwundi mugwari wose wifuza gutembagaza leta y'u Burundi, batobura kumva yuko bokora na AFCM 23 canke bagakorana na Twigwaneho, na gihe abo barundi bahunze bahuje umwansi, bafite umwansi umwe n'abo banyamurenge, niyumvira ko bitobuza ko buganira hanyuma bagafatikanya urugamba. Erega bari abantu bari muri Gumino b'Akagara birashoboka n'ibyo, burya muri politike habamwo n'inyungu, kuko kubona abo bantu bo muri Akagara ba Gumino bemera kwifatikanya na FDLR, bakemera kwifatikanya n'abansi b'u Rwanda, bakemera kwifatikanya n'abantu buzuyemwo ideology y'u Burundi, ideology itsembatsema n'itsembabwoko. Niyumvira yuko ari kubera inyungu z'abayobozi bayoboye babare abo ba Gumino canke Akagara, bariya ba Munigantama biyumvira bati natwe duherere ku ruhande rwa guverinoma ya Kongo, hari ubwo yaduha imyanya ubuyobozi, ariko bakibagirwa yuko ideology ya genocide ni ikintu kiba mu maraso y'abantu, ni ikintu kiba muri setting mind y'abantu. Ubwo rero biba bigoye yuko ushobora kumvikana nabo. Nico gituma ndababwira burya politike ya ideology y'amoko ni politike ipfuye, ni politike idafite akamaro. Politike nziza niyitaho kuguha inyishu ibibazo abaturage ibyo bakeneye, ibiba hanze, hatitaweho amoko, intara n'ibindi. Nico nagomba kuvuga kuri iyo ponti ya mbere, ku bantu kumbure batazi impamvu yatumye Red Tabara irabana nabi n'abanyamurenge. Rero ivyo umwansi arashobora kubikoresha
bigatuma bwa bumwe bwagomba kuba hagati ya AFCM 23 abanyarwanda abarundi bifuza impinduka n'intwaro nziza muri aka karere bidashobora gutera intambuko ishemeye. Icya kabiri nariko ndavuga ku bijanye n'intambara ishobora kuba hagati ya AFCM 23 ndetse ubuhoho ku mugaragaro ifatikanije n'u Rwanda mu kurwanya igihugu cy'u Burundi. Hari umunyamakuru umwe mperuka kumva yavuze ati eregaye ingamba z'ubwirinzi z'u Rwanda izo ngamba zirashobora gukoreshwa no ku Burundi. Erega ingamba z'ubwirinzi iyo tuvuze ingamba z'ubwirinzi abantu ntibagomba kumva biriya byuma bisama amabombe canke biriya vyuma bishobora kudetekta ko umwansi agomba kubatera mu kirere haba ku butaka. Abantu ntibagomba kumva ko ari ivyo vyuma gusa, ariko ingamba z'ubwirinzi zishobora kuba igihe igihugu gishobora gufata ingingo yo koherereza ingabo mu gihugu kibitse umwasi. Uko rero niko tugomba kumva ingamba z'ubwirinzi, kuko twarumvise kenshi mu civugo ca FPR ko bavuga yuko umwasi kenshi bamwitanga bakamwitanga mbere, kandi nibyo byiza, nibwo buryo igihugu gishobora kwirinda. Ntiwarinda ko umwansi akuvogera mu gihe bishoboka, ahubwo ko wamusanga iyo ari, izo ntambara ayo marira abagomba bikabera ku butaka iwe, aribyo byabaye mu gihugu ca Kongo. Niyumvira rero yuko iki gihe AFCM 23 izakorana n'u Rwanda ku mugaragaro mu buryo bwo guhiga ingabo za FDLR n'ingabo zose n'abari abantu bose abanyapolitike bafite ibitekerezo byo kurwanya igihugu cy'u Rwanda. Kandi turabona yuko Burundi bwarenze umurongo utukura cane cane mu kwifatanya n'izo ngabo les forces négatives zateje amarira, biba ingengabitekerezo z'ivy'amoko muri Kongo, aribyo byatumye Kongo imara imyaka irenga 30 mu bijanye n'intambara yahitanye imbaga y'abakongomani benshi. Rero ntibyabereye isomo ndayishimiye na guverinoma yiwe canke umuhari David, ahubwo byaberetse yuko kumbure kubara akaryo keza ko gushigikira no gukomeza ivyo bitekerezo vya genocide. Rero nico gituma ndiko ndababwira yuko turazi yuko ingabo z'u Burundi zagwanije AFCM 23, zagwanije twigwaneho, kandi turazi yuko abanyamurenge benshi bapfuye, abakongomani benshi bavuga ikinyarwanda n'abari muri AFCM 23 bahomvye ibintu bitari bike kubera ivyo bitero vy'u Burundi, ndetse binagaragara yuko Burundi burya aribwo bwagize akanyarigabo mu ntambara yabaye muri East Congo. Ivyo yenda twobibwirwa ngira ngo n'abari ko bahangana nabo bo muri AFCM 23 yuko kumbure Burundi ingabo z'u Burundi zoba zarabahombeje ibitari bike mu rugamba rwabaye. Ivyo rero nagomba kuvuga yuko ako nako ari akantu kotuma AFCM 23 mu gihe Uburundi bwamaze kwigira umwasi wabo, mu gihe rero huboneka uburyo bw'uko boshobora kwikiza uwo mwasi wa leta y'u Burundi, na cane cane kurandura izo ngengabitekerezo z'ivy'amoko zibangamiye u Rwanda, zibangamiye East Congo, zibangamiye abo baturage bose. Murabona ko imipaka yugawe ku ruhande rw'u Rwanda, ku ruhande rwa Congo imipaka yarugawe. Ibyo byose urumva n'ubuhombe buba cane cane bwa afekta ku baturage bari basanzwe bihangayikira ku mipaka no mu bucuruza buhuza iyo mipaka. Rero
ibyo byose bishobora gutuma AFC M23 kuko bahuje umwansi abegereye ari we Uburundi bashobora gukora synergy noneho bakarangiza ikibazo giterwa na leta y'u Burundi. Za ngamba z'ubwirinzi rero nababwira ko atari bijya byuma gusa, atari ziriya radare, atari za satellite gusa zishobora gukontorora aho umwansi aturuka, ahubwo haba harimo no gutumaho za ntasi n'ingabo zishobora kugenda guhusha umwansi mu gihe atoba aragira ibyo nonaha mu gihugu cy'u Rwanda canke muri East Congo. Ibyo rero abarundi bo bimenya ko ari ibintu bishobora gushika. Ica gatatu, mbega mu gihe byoshika AFC M23 n'u Rwanda bagafatana amaboko, bagafatana mu nda, bakigaranzura umwanzi abegereye ari wo Burundi, kuko rega buriya Kinshasa iri kure ku birometero 2000 ni kure, nubwo bitobuza ko AFC M23 ishobora gushikayo mu gihe imaze kubona indege, imaze kubona ibibuga by'indege, imaze kubona ingabo nyinshi, barashobora kwataka Kinshasa atakibuza, atakigoranye. Ibyo birometero 2000 bikaba ubusa, bikaba urugendo rw'amasaha kugira ngo babashe Kinshasa. Ariko cyane cyane iyo umwansi ari wo Burundi yigize umwansi w'abakongomani wo muri East, kigira umwansi w'u Rwanda, mu gihe yotegwa. Mbega Tanzania nicyo cya gatatu nagira ingaruka. Tanzania iriteguye kwakira uruvangatirane, iyo concussion, iyo cocktail y'ingabo zitsinzwe z'i Burundi zibaye nka FAR, TAXFAR yahunganye n'ibigwanisho kinjira muri Kongo. Aribyo byatumye iyi myaka 30 y'amarira n'amagorwa mu bakongomani. Mbega Tanzania iriteguye kwakira ingabo z'u Burundi zitsinzwe n'ibigwanishwa byabo, iriteguye kwakira za Wazalendo, kwakira za Mbonerakure, kwakira za FDLR n'iyindi migwi yose n'abanyapolitike bose bigize umwansi w'u Rwanda na AFC M23, igakora ikosa Kongo yakoze haraheze imyaka 30. Narirya nabo muri iki gihe hariho imigwi cyane cyane nk'abajya bayobowe na Tundu Lissu n'umugambwe ukomeye, ushobora gutsinda n'amatora mu gihe batowiba, n'abasirikare batari bake bamaze kugaragaza akababaro k'intwaro mbi ya Samia Suluhu. Urumva yuko yakwemera guha ikaze izo ngabo zose zoba zatsinzwe i Burundi? Niyumvira ico ni kibazo c'abatanzania. Abatanzania benshi barumva runo rurimi, cyane cyane abari Kigoma, abaha bari za Kibondo, bari muri za Kagera, rega bumva urunyarwanda ariko bita uruhahariya ni benshi cyane. Ni intara nini ya Kigoma kugiza hariya za Tabora hose, za Dar es Salaam ugiye urabura n'abantu benshi bavuga urunyarwanda. Ukuvuga abantu benshi bari muri Tanzania barumva urunyarwanda, barumva urunyarwanda nigo ruha. Kandi uruswahili murazi ko ruvuga muri ibi bihugu. Rero muri ico gihe cyane cyane abazobabara nabo nyene bari muri West, mu burengerazuba bwa Tanzania. Nico gituma rero ahubwo indongozi ziri muri ubwo burengerazuba bwa Tanzania zikwiye kwitegura zikazofata ingingo ibereye, yenda iyo migwi yose niyinjira ikazokwakwa ibigwanisho, ikakigwa nk'impunzi, igashigwa mu makambi, barindiriye ibyo kurikira bijanye n'amahoro ashobora kuba muri aka karere ka East Africa. Nivyo rero nagomba kuvuga, izo ngingo zitatu nagomba kuvuga kubakora kudukurikirana. Hanyuma nimba nawe ufite uko byumva, murabona izi mbuga duhurira ko, urashobora kugira ico ushikirije kuri ibi bitekerezo, hanyuma washobora kuja kugwana
ko ibikorwa byabo bitogaragaza ubuhangange bijyanye n'uko igisirikare cy'u Burundi cyubatse. icyo twashishikaye tuvuga burya erega politiki zibakiye kuri ibintu by'amacakubiri ntabwo zishobora kugira imbaraga ariko buriya Uburundi CNDD-FDD yibandanya politike idahagaze kuri biriya bintu bya Arusha ahubwo igashira abarundi hamwe biriya bintu bya Arusha byo kugabura amagaburanyama mu moko bijya bintu ikabivanaho ahubwo umurundi akaza ashigwaho par competence umusirikare akaza ayobora abandi kuko ashoboye umusirikare akaza yinjizwa mu gisirikare ari kubera ashoboye atari kubera ubwoko runaka canke intara runaka canke yuko yaba ava mu muryango umutegetsi runaka. Mu gihe inzego z'igihugu zaba iz'abarundi bose bagashira imbere la competence bagashira imbere ubumenyi ntacobuza igisirikare cy'u Burundi naco nyene kidashobora kuba igihangange na cane cane yuko gifite experience y'imyaka myinshi y'intambara. Ibyo rero CNDD-FDD yari kubishikako kuko imyaka imaze CNDD-FDD yari majoritaire. Niyumvira igitekerezo nk'ico c'uko abarundi bokwitwa abarundi izo politike z'amoko z'amagaburanyama ikabireka. Niyumvira yuko by'ukuri ntacobuza ko Burundi bwosubirana ariko mu gihe hari izo politike z'amoko zo kugabura ibiti inama nshingamateka inkengu z'amateka administration ugasanga umuntu babanza kureba ibizuru babanza kureba yava umutegetsi runaka umuryango w'umutegetsi runaka ibyo nibyo byishe igihugu cy'u Burundi. Rero urumva ibyo byose Burundi bwakoze muri Kongo politike yo kwifatanya na FDLR ziriya za mayimayi ziriya za Yakutumba ziriya mayimayi murazi ko zizirana n'abanyamurenge. Uburundi rero kuba bwariyunze na Wazalendo bwarenze umurongo utukura cane cane mu bijanye nuko AFC M23 iri kurakora urugamba. Hanyuma yindi mpinduka ya gatatu dushobora kuvuga n'ukuntu Perezida Tshisekedi aguma arondera hirya no hino no munsi akaba yirutse muri Ukraine. Kwiruka muri Ukraine no kwiteranya n'Uburusiya. Niyumvira yuko mu gihe Kongo yakwiteranya n'Uburusiya iketeranya n'Ubushinwa yaba yikuye ko abantu benshi muri Afrika bashobora kuyishigikira bari mu byo bita panafricanisme kuko burya abantu benshi bari muri bari mu bintu bya panafricanisme usanga kenshi bashigikira politike z'Uburusiya z'Ubushinwa kuko izo politike nizo zahanganye imyaka myinshi na politike z'aba bantu baba colonialiste abaneokolonialiste. Rero mu gihe Tshisekedi yo kwiyambura Uburusiya kiyambura Ubushinwa akaza kwifatanya na abaneokolonialiste niyumvira yuko ariko arasinyira gahoro gahoro urupfu rwiwe. Erega icyo nobabwira nagomba kubasigurira erega bari abantu b'Abarusiya bari abantu b'Abashinwa bakorana n'umuntu afite imbaraga ashobora gukingira inyungu zabo. Murabona burya Zelensky n'umucuruza murazi yuko yigeze kwagirizwa na Amerika n'Uburayi ko n'intwaro bamuha ubwo azicuruza amafaranga bamuha akayakoresha ibindi bintu. Urumva rero kwiteranya na Amerika ukifatanya na Ukraine simbona ibyo uri kurakora kuko erega bariya ba Republicane na bariya bo kwa Zelensky bariya bose n'Abayahudi. Abatabizi bariya bose n'Abayahudi Republican na bariya ba Zelensky bariya bose n'Abayahudi. Simbona rero kuntu wakwiteranya na Trump ukaja kurondera agakiza kwa Zelensky. Niho rero bigaragara yuko
yenda Tshisekedi politiki akina ngira ngo ntayitahura neza, ngira ntamenye ibyo twakwita geopolitike. Urabona mu minsi heza abantu b'abapanafricaniste